ngo akazi koba gatangwa hatanzwe igiturire mu gisata c'ubuvuzi. Vyongeye ngo kuvuza abana ku buntu ngo boba baraba akazi abavyeyi babo bakora. Kuri ivyo vyose inyishu ni ya Jean Bosco Girukushaka avugira ubushikiranganji bw'amagara y'abantu. Nayo ngo abiyunguruza mu mabisi borema kuko ngo hari amabisi manini agiye gusahiriza mu kunguruza abantu, gutyo imirongo bahora batonda miremire ngo izoheza igabanuke. Ivyo rero bikavugwa na Jeanne Mukengurutse asanzwe avugira ubushikiranganji bwo gutwara abantu n'ibintu. Aho rero hari mu gihe abavugizi ba leta y'u Burundi batanga ikiganiro ku barundi no kubamenyesha makuru kuri uwa 21 Ruheshi mwaka w'2019. Kuri ico kibazo twagomba tumenyeshe ko mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu no kurwanya ikizero nyanganda sida igihe cyose hagomba gutangwa akazi canke ndetse no mu bisata bibukukira biramenyeshwa icese bigatangwa ko bigakorwa ku mugaragaro. Nta vy'ibiturire rero biheza ngo bikoresha, ariko ico tumaze kumenya twagomba no gutera kamo abene gihugu. Hariho bamwe usanga bahenda abene gihugu bakabaka amahera bakabemera ko bazobaronderera ubuzi canke bazobafasha. Aho rero twagomba gutera kamo abene gihugu ntibahendwe muri ubwo buryo. Igihe cyose mu bushikiranganji bigomba gukorwa biramenyeshwa, tukavuga n'ibikenewe kuba bavyifuza baba bifuza ku kazi, hanyuma bigakorwa ku mugaragaro. Ku kijanye n'ikibazo babajije, twagomba ubwa mbere tumenyeshe ko iyo ngingo yubahirizwa kandi isanzwe iriko iraja mu ngiro nk'uko bitegekanijwe ku bijanye no ku bakenyezi bibungenze no ku bana badashikana imyaka 5. Iyo ngingo rero irubahirijwe kandi ibandanije mu ngiro nk'uko bitegekanijwe. Ariko ico twagomba gutanga ko umuco nuko hariho ingene ija mu ngiro, hariho ibisabwa, hariho ibitegekanijwe, ivyo abantu bategerezwa kubitahura. Iyo ngingo bwa mbere igenewe abarundi. Iyo basavye umuntu ibimuranga kuba ari ukugira bamenye ko ari umurundi. Iyo ngingo kandi nk'uko twabivuze nko ku bana murumva ko igera ku myaka 5. Iyo basavye urupapuro rw'amavuko kuba ari ukugira bashobore kumenya ko uwo mwana ari muri ico gitigiri c'abarekuriwe kuvuzwa ku buntu. Ikindi naco kijanye n'abavyeyi b'abana canke nabo nyene baje kwivuza nko ku bakenyezi, iyo babasavye aho bakora, aho twagomba kuhatangira cane umuco kuko niho hakunda gufatira, hakunda kuva kudatahurana hagati y'abagiye kwivuza hamwe n'abavuzi. Aha mukwiye kumenya yuko iyo dutanze hariho nk'abakozi usanga amashirahamwe bakorera abarihira. Dufate nko ku bakozi ba leta, murazi ko ishirahamwe mituelle rijejwe kubavuza hariho ibice ribarihira ibice 70 canke 80% bivanye n'ibinabiri ndetse no gushika ku 90%. Ivyo rero kubera ko uwo muntu avuzwa ku buntu ntibisigura ko ayo mahera iryo shirahamwe ritegerezwa kumurihira ayo mahera adahezwa ngo arihwe. Ivyo rero babisaba kugira leta iheze irihe ayo mahera yategerezwa kurihwa n'uwo muntu, mugabe iryo shirahamwe riheze rimurihire ico gice gitegerezwa ico gice iryo shirahamwe ritegerezwa kuriha. Nico kimwe hariho n'amashirahamwe ndetse usanga avuza abakozi 100%. Mu gihe rero ayo mahera bategekanijwe ni ngombwa ko iryo shirahamwe ririhira uwo mugwayi ayo mahera, gutyo leta ayo mahera ategekanijwe akabandanya afasha abandi. Nuko rero bisanzwe bitegekanijwe. Aha rero dutera kamo abene gihugu baba bagiye kwivuza barabwa n'ingingo ko
bifata nkama bagatanga umuco ahubwo bagafasha kugira ntidusange hariho amahera leta iriko irahomba yategerezwa gufasha abandi kandi abasanzwe ategekanijwe aho bakorera canke ku bigo bijejwe kubavuza ibi twita vya mutualité kuko no kubigenga ubu bisigaye biriho kugira bashobore kuyakoresha hanyuma yo leta yakoreshe ibindi n'ivyo murakoze. Hari ikibazo mubajije cerekeye kunguza abantu mu gisagara ca Bujumbura, ahantu bamenyesha yuko ubushikiranganji butwara abantu ibintu buraje ishinga no gutunganiriza abenegihugu kugira biyunguruze atangorane bafise. Ico bituma haciye haba ibiyago hamwe n'abasanzwe bakora uwo mwuga babahimiriza ko bakorera mu makoperative kugira bashobore kuzana imodokari nini kandi nziza. Aha mbere mboneyeho gushimira abamaze kwitabira ako kamo, aho hari zimaze gushika ngaha mu gihugu c'iwacu zikorera ku mirongo ya Carama, aho kandi hari n'abandi bariko barasaba ko boronka imirongo bakorerako mu minsi rero imbere bakazoshobora kuronka iyo mirongo bakorerako. Nkongera nkahamagarira abandi bagwizatunga ko bokwijukira uwo mwuga kugira ngo ikibazo cyo kwimuza mu gihugu cacu gitorerwe umuti urama.